nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba turacari igenekerezo rya 13 ukwezi mu kwa kane uno mwaka turimwo wa 2026 mikaze aho tugiye kubana muri ano makuru aho tuza kuyaga novuga ibintu bitatu nyamukuru turaza kuyaga ku kungene mu gisagara ca Bukavu ibintu vyamaze gucika ndetse no mu gisagara ca Goma aho amakuru akadushikira nuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda woba uri kurasahura vyerekana neza yuko woba uri mu bihe vyabo kugira ngo bashobore guhunga kuri uno musi i Geneve mu Busuwise no habereye vya biganiro bizohera ku gerekerezo rya 17 bihuza leta ya Kongo ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi vyose turaje tugire ivyo tubivugaho, ariko kuri no musi mu mpera za kino kiganiro turaza gucishamwo amajambo akomeye cyane y'abahinga babiri basesangoye uburyo urupfu rwa General Sultani Makenga rwagenze. Abibaza neza yuko General Sultani Makenga yobakiriho, kino kiganiro mu mpera zavyo twaza kuhashiraho video y'abahinga babiri bariko barasesangura uburyo atakiriho n'uburyo yoba yarapfuyemo. Ibi vyose n'ibindi biri muri kino kiganiro twabateguriye. Dutera iteka mukora subscribe ya mutarabikora, ufyonze kuri like nivyo by'ingenzi kuko bituma bino biganiro vyacu bigera kure kandi hashoboka, ari nayo mpamvu tubibasaba cyane wagiye bidukoreye ubukozi ikintu kizima kandi ukoze ikintu c'abantu bafise umuco w'ikirundi canke umuco nyarwanda. Rero wowe wose bamaze gukora subscribe warakoze cyane, kandi akubwira ati kunde chapeau utarabikora nawe bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Yes, manze ndashimire cyane abantu bose bitanga kugira ngo dukore tumeze neza. Ndanashimira cyane abemereye gufatikanya natwe muri bino bikorwa kugira ngo duze turabafasha mu bijanye na promotion y'ivyo basanzwe bakora, nabo turabashimiye cyane. Abyifuza nabo ngaha musi nibaza murabonaho nimero aha musi yo kugira ngo mutwakure ni WhatsApp na direct kugira ngo dushobore kuyaga ibigiye bitandukanye. Ushobora kuvuza uterera haba mu vy'uburyo canke mu bijanye n'inkuru tuba twakoze twunganira, byose birakenewe canke ari cugomba tuyage, byose bibera ngaho kuri iyo nimero. Niyo mpamvu rero iyo tuyisize ngaho muba mukwiye kuyitora, ndetse tukanabasaba yuko ataje amagroupe yacu WhatsApp iyo batwandikiye tubashiramo atakibazo nekime. Nuko jewe nzoko Dide Black nije muri kumwe kuri micro za B-Info News. Shimire cyane urukundo rudasanzwe mukomeza kunyereka, nanje rurandenga mu buryo budasanzwe. Bavuga hari imigani abarundi bavuga ya kera, hari gihe nibaza yuko mwangiza umuhererezi bivanye nuko no kumuranyereka mukunyeka cyane ko mukurikirana bino biganiro, ndetse mukaja no mu commentaire mukavuga mugafyonda ama like nabasavye, ndetse mukaniyongera abadukurikirana ku munsi si vya bose, ariko ndi mu batoranijwe mu bahawe impano yo gukundwa. Ndibaza yuko ndimo ni cagihe rero cyo kubashimira, ndanababwira yuko muri no blessing muri ko murama hasigaye imisigira kuri 3 gusa kugira ngo mvuke. Nakacishijemo kubera ko ari umuntu yakambajije nzovuga ku gerekerezo rya 16 kwezi kwa kane no gukira mwaka niho mba ndiko ndasaza nongereza imyaka. Bamwe baza barambwira ngo ndongore, murabona ko nashaje, mu ndangira umugeni mesha kuzami. Ndibaza yuko nkora ndabafasha muri byinshi mu kubamenyesha amakuru y'ibigezwe, ariko karagaciye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Murika twirabira amakuru yacu y'uno munsi. Muri Bukavu hari inkuru ikiravuga neza yuko bimwe mu ngendeshwa bimwe mu mapikipiki
amabajaji ndetse n'imodoka zoba ziko ziranyuruzwa zijanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aya namwe mu makuru twatorerekanije ndetse imyidogo ari myinshi mu bene gihugu basanzwe baba muri ivyo bisagara. Ndibaza ku social media muriko murabona ibiriko birahaba, kandi rega ndababwire yuko ivyo twababwiye biriko biraba muri Minova no ngaha muri Bukavu biriko birabaye. Nta wamenya yuko arico gihe ciherezo ku ruhande rwa zino nyeshamba. Nta wamenya neza yuko bariko baritegura, bamaze kubona ko bino biganiro bitazobasiga ukasanga babaye barakinjura. Ibi vyose ndazi yuko ari ibintu bikomeza gutera urujijo mu bantu. Rero aba Bukavu, Goma bariko barasahurwa, kandi ivyo basahuwe vyose direct bihita vyerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Aya niyo makuru nuvuga yuko ariko aravugwa muri Goma ndetse no muri Bukavu. Murumva yuko abene gihugu baho bari mu marira adasanzwe, bari mu kwibwa no gusahurwa n'izi nyeshamba z'ibisuma biva mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko twama twabibabwiye. Yes, mu Minembwe mu mbabare sinabikije muri introduction. Mu Minembwe mesha zami ntabwo vyoroshe, indege amadrone biguma bikubita umwasi bigakubita ahababaza. Ndetse dufatiye ku biganiro ba Scorpion bariko rakora, bariko baravuga yuko ngo M23 ngo yatereranye ngo twigwaneho, bivanye nyene twigwaneho ikirakubitirwa hariya mu misozi miremire ya Fizi. Uno munsi drone yongeye iraduga hejuru ikora ivyijejwe, ndetse murabizi iyo ziduze hejuru zihitana indiri y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, ndetse binatuma ibintu bidabangana mu mutwe kwa chef wabo, ugasanga ariko aravuga ibitajanye. Ibi rero biri mu vyatumye FARDC yongera kugira inguvu nyinshi mu mirongo y'urugamba. Nababwiye kare ibijanye n'ikirindiro cyabo caturiwe, ibigwanisho vyabo vyaturiwe. Ibi vyose nakabonge nishavu kunyisha amazingo cy'u Rwanda vyerekana neza yuko FARDC iri kiragerageza guca intege uno mwasi bahanganye wo mu gihugu cy'u Rwanda. Aniyo makuru uvuga yuko mu Minembwe drone yakubise kabisa, yongera kubita kumbura kanyine kadukundira. Turaza kuza mu kindi kiganiro tubabwire ivyashoboye kononekarira muri iyo migwano canke muri iyo bombardement yabaye kabisa, atakibazo na kimwe. Turaza kuba turi kumwe tano kwa tano. Rero muze kuguma hafi natwe kugira ngo dushobore kubana mu biganiro ndetse n'amakuru byose tubaha, kugira ngo ntihagire akabacika, kugira ntibigucike. Naho nuko bo warakoze subscribe bikwemerera kwama uraba bino biganiro byacu bikiri kuri Alesta. Urumva atanundi muntu hakira ukaba wa mbere uravye bino biganiro byacu tuba twabashikirije. Niyo makuru uvuga yuko ariko aravuga cyane ngaha ku butaka bwa Kongo. Harababajije Uvira no mu micungararo yaho haratekanye, bitu biko sawa, nta kidasanzwe, ibintu bimeze neza. Muri Nord Kivu hari ibice byagiye biravugwamo imigwano kandi ikomeye cyane. Turaza kuvyegeraniriza hamwe, tuze tubabwire amakuru dushire tongere tuyagire hamwe ibijanye n'irogota rya president Ruto wo mu gihugu ca Kenya, ivyo yaraye avuze mu kubahuka mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose twategura ikiganiro ciramvuye gikwiye kugira ngo mushobore kumenya byinshi. Rero no babwira yuko muri kino kiganiro, kandi nababwiye ko nabemereye ko hari abahinga babiri bakoze video maze barayinyohereza, bambwira ati bwira abantu muri BF News batari bazi ibi bintu yuko byabaye. Karine n'abakoreye ikiganiro ndababwira ukungene Corneille Nangaa ashobora kwicwa umwanya n'umwanya, ingene yatanguye kwimbwa mu mizi, ingene yatanguye kwakwa canke kwambugwa abari basanzwe bari impande yiwe bose. Vyerekeza neza yuko umwanya n'umwanya ashobora kugandagurwa mu gihe atogira n'ingoga ngo yomoke. Ariyo makuru bashikirije kare. Ariko mwa kino kiganiro hariho umusesanguzi ndetse n'umuzarendo ari ku mirongo y'urugamba mwanakunze cyane, yahatanze ikiganiro avuga uburyo General Sultan Makenga yamaze gupfa. Ndibaza kuva havuzwe ibijanye n'urupfu rwa General Sultan Makenga nta urongera kumubona, kandi amahirwe ni menshi yuko General Sultan Makenga yoba yarapfuye. Ni kenshi tuvuga mu biganiro tukavuga tukamuvuga, ariko siko tuba tuzi yuko ariho, ariko turacari mu rujijo eske adacari canke ntabari. Ndetse muri kino kiganiro muraza kumva
uwo ugiye gusimbura General Sultan Makenga. Kumbure bashobora kuba batabishikirije kwanga kudemokratiza abasirikare ku mirongo y'urugamba, kwanga kudemokratiza no guca intege abene gihugu bariko bashigikiye zinengesha mazigihugu cy'u Rwanda. Ariko novuga yuko ari intsinzi idasanzwe, novuga ko yoba ari n'umunezero kuri coalition ya FARDC. Rero mumbabarire cyane, tubane muri kino kiganiro. Nababwiye kino kiganiro imbere yo kukiraba kiza kuraba umuntu gusa yakoze subscribe. Iyi video y'ubu busesanguzi utakoze subscribe, shaka ukatire video ngaho kuko ntibikeneye kuza kubimenya kuko woba waratubaniye, woba waradutereranye. Rero muganyamba warabikoze na like kuri kano video wumve ibijanye n'ingene abazarendo bonyene bivugira urupfu rwa General Sultan Makenga. Uyu ngiye kwashiriramwe n'umuzarendo kandi akomeye cyane ku mirongo y'urugamba. Mumfashe mwumviriza no majwi mu gihe kera yaga n'umuhinga, mwumve ingene ibikiyago cyane kimeze kandi bikebanure jewe, ariko reka ndabashirire mu ino video kugira ngo mukurikirane mwumve uko ibintu biriko biragenda. Nibyo by'urupfu rw'umuyobozi w'izinyeshyamba Sultan Makenga. Mbakaje kuvuga imbere ukumva muri kino gitondo tugomba kubahiga impaka, iyo bazaje hose tuzabasangayo, kubera kuko iyi ndambara ntabwo yoroshe, izamara igihe ariko inzinzi nani yacu. Rero bakunze ba mwami w'igisaka ndaga amakuru kundu gameze niba bamwabyeyi Dorangunda nawe bamugiye ku rugamba, bamujanye yanyuze ku mupaka wa Gatuna aja Kampala ari kumwe n'andi bandi ba ofisiye y'Abanyarwanda. Aho babaje aho bamaze kwambuka umupaka wa Gatuna, ntabwo ibikurikiye ngeze mu Kampala ndamuzarenda ubuhari, ariko muri Kampala aho barahari. Ibyo nabyo ndakumenya kubikurikirana, ariko Rurangunda bamujanye ku rugamba. Ibi bisobanura ko n'Amakenga atakibaho, kubera ko mwibuke ko bari batangaje ko ngo asimbuwe na General Rabodwe Ngaruye Bodwe by'agateganyo. None yasimbuwe aje he? None kuki bagiye gushiraho Rurangunda? Ibyo ngibyo ntabwo mukwira mu mboni zanyu. Bakunzi ba mwami w'igisaka, nje mbaherezaga amakuru gukuri bimbamo gatafefetse mba nihagarariyeho. Rero mutegereze muraja kumva mu kanya muti Rurangunda yageze ku kato. Indambara yo Rwanda yaba yubiye, haba muri Sud Kivu, haba muri Nord Kivu, yaba canze beka ari gukina umukino wa nyuma. Haraganje ndi abantu baratambaga ngo indambara uyirebeye mu maso. Umwaka turi mu ndambara yanyu, bakunzi ba mwami w'igisaka. Rero amakuru muri gihugu cy'utuntu ntabwo ko ku itariki ya 13 z'ukwa kane mukomeze mu bihanga amaso kw'inzinzi n'iy'abazarendo. Ndagusuhuje, mwifuje kugira ibihe byiza. Nitwa umwami w'igisaka, aha wageze ni mu Gisaka TV. Reba aho hasi ukore igikwiye kandi manuka ukande hirya ureba hari igikumwe, aho ni kuri like, kandaho. Ibyo bidufasha, iyo niyo nkunga yawe, nta kindi. Twebwe twarakiyemeje ku bubi n'ubwiza, Dede yabishaka atabishaka, tugomba kumujegeza kugeza ubwo tumubona akuntugutse neza agatembagara, ubundi ibintu bikagenda neza. no kuvuga ngo tugahera, bibaye byiza twahera kuri zero, kuko kongera guhomerera kubiva ibyo ngibyo nibyo twarambiwe. Twagiye tubona bagiye bahera ku afite ibyo baheraho, hera inzu yihere mu isakaro, mu kanya wumve ngo urukuta ruraguye, hera hasi wubaka ibintu byawe ubiturutse hasi. Ni ukuvuga ngo rero icyo ngicyo nicyo duharanira, ndetse njye narababwiye nti iyo bavuze ngo Dede nkajya kumva ngo yemeye ngo gusubira inyuma, ngavuye Uvira, ngavuye ngo Sange, ngavuye, njyewe ibyo ngibyo ntabwo ari inkuru nziza, kuko sobanukiye neza yuko intambara niyo izaza igashyira hamwe, igakubura cyangwa se igashyira hasi ibintu, hanyuma tukongera tukarebamo amatafari mazima, twubaka inzu bushyashya. Ayapfuye, ibicupuri babeshya ngo n'amatavatara byose, ni ukuvuga ngo tukubaka ibintu bishyashya. ni ukuvuga ngo mu biganiro rero muba muri bugire ibiki, hari ibyo muba mugiye guhinduramo, ntabwo muba mugiye gusenya ngo mwubake ibishyashya. Kandi
tuzi yuko dukeneye kwambara umwenda mushyashya, ntabwo dukomeye kwambara ibiremoremo, ibiraka. Nicyo ngicyo rero ndaje kuri iyi nkuru nababwiye ya Sultani Makenga, kandi turabihuza n'iyi nkuru ya General Rurankunda. No kuvuga ngo ni inkuru zifitanye isano, kuvuga ngo imwe iravugwa kubera indi. Turavuga Makenga kubera uwo bita Nkunda, kandi Nkunda araza kuko hari ikibazo nyine, no kuvuga ngo gishingiye kuri wa mwuka mubi. Ubundi bitangira ubwo ya drone yajaga igatwika babayobozi ba RDF, igatwika abo twamenye nabo muri M23 basanzwe bazwi, ariko abo muri RDF baba bihishemo. No kuvuga ngo kandi nabo baba ofisiye bakomeye, abo uretse umwe twabashije kugana hano mu Gisaka TV, ariko ntago abandi twigeze tugirwa umugisha wo kubamenya. Ariko rero aho bihera muri icyo gitero cyahitanye nyakwigendera Wiringoma, njyewe nababwiye nti nyamuna ushobora kuba ushaka kumva yuko ari fare yamukubise FARDC ya Murashyivu, ariko buriya njyewe mu mboni zanjye nababwiye nti nyamara nubwo nta butasi mbifiteho, njye mu busesenguzi iyo ndebye ndareba nkasanga uyu muntu yariwe na Dede. Rero bikaba kuva icyo gihe bivugwa yuko hagiye haza inkuru nyinshi ngo Makenga ngo yakomeretse, ngo nubwo bidakomeye, ariko tukavuga ati ntacyo ubwo bidakomeye, mu minsi 2 se, icyumweru se, ukwezi kumwe baraza bamwerekane. Ariko tugiye kureba muri icyo gihe twe twiteze yuko ari buze kugaragara ko umuntu turi bumubonane igikomere, badukoreye agashya. Baragiye bateranya amafoto ya akavideo ka 2021, baraza batereka aho ngaho neza, ukibaza ati ese uyu muntu niba yarariho byagenze bite kugira ngo bazane amavideo y'icyo gihe? Se asigaye atinya kamera, se atinya ko Scovia namu kamera, ya kamera irimo isasu, arikanga iki n'iki kiri gutuma atari kuza ngo yihanganishe, yifurize. Nigeze avuga rwose ku byabaye, ntajwi hafi, nta numwe wabashe kuzana ijwi ari kuvuga ati Wiringoma wiha, atinya kwigendera, ibyo waharaniye, ibyo warwaniraga tuzusa ikivi, turakomeje, ntabwo tuzacika intege, reka da, ntabwo icyo kintu kigeze kibaho. Rero bazana ahubwo ibyo avuga ngo abasirikare 1500 ngo mu Ngirumanga bo ngo bongeye ngo kugraduatinga, ngo binjijwe muri izi nyeshyamba. Ariko amavideo twaje kumenya mu minsi mike yuko ari video zari zaragiye zigaragara n'ubundi z'ibyo bihe, ahandi bacumitsemo tu AI, artificial intelligence, urumva baterateranya bakoresheje n'amavideo yo muri uwo mwaka wa 2021. So rero nyuma cyase turetse ibyo bibazo twibazaga, ubu ngubu dukomeje kwibaza icyo kintu. Turakibaza gute rero? Ndi kumwe n'umuvandimwe ni Karasanyi ka Myasiro, afite amakuru yisumbuyeho bijyanye n'inshingano afite. Ni umuzarendo, ni impirimbanyi, ariko akaba n'indwanyi kandi no kuvuga ngo ihuza amakuru hirya no hino, no kuvuga ngo ntagatahira kufata imbunda ngaragiye imbere ku rugamba, ahubwo ni umukoordinateri. No kuvuga ngo abafite amakuru y'abazarendo mu buryo ubu cyangwa buriya, ndetse akabihuza nk'uko nyine izina ryumva ko ari coordinator, akabihuza akayahuza n'amakuru ari muri FARDC ko basenyera hamwe nk'umugozi umwe. Nuko nguko hanyuma rero uwo mugabo rero burya abafite amakuru kabone naho yajya akakubwira ati ngaha nta makuru ntafite, ariko njyewe nsanzwe muzi mu buzima busanzwe ndabizi neza yuko aba afite amakuru. Wenda ashobora kuzana ubusesenguzi wowe uko abibona,
ukabibona aho ushobora kutemeranya nawe, ariko iyo ari ubusesengura akubwira ati ngewe mu busesenguzi bwanjye nuko ababibona. Ariko ikiri ubutasi, ikiri amakuru yakiriye nk'uko umwanya w'umuhesha kwakira ayo makuru, arakubwira ati bimeze gutya na gutya. Rero byasabye ngo mwitabaze, by'umwihariko byari muri aka gatondo, muri iki gitondo cya kare, afite amakuru arambuye kuri uyu mugabo Makenga cyangwa se n'uyu General Rurankunda. Bamwe baravuga bati Dede yaramuriye uwo muntu, nta gihumeka rwose mwere gushinyagura, ariko nanone ntawuzana fact, ni ubusesenguzi. Ngenda kubwira niba ari ubusesenguzi nawe ufite uko wabibona, nta nubwo naguhakanye uko waba ubyumva, nanjye ntukamakanye. Ariko niba ari ubutasi, aho ho burya ndaza nk'abantu mbwira neza numve, urumva gutyo. Aha rero ni ukuvuga ngo abavuga Nkunda, nanjye iki kintu nagiye nkigarukaho, ni Nkunda rwose ashobora kuba baramukubise agafuni, ntabwo nigeze mbihamya cyangwa mbyemeze, aho ni mu busesenguzi bwanjye nkurikije nuko mbona Dede akora. Ariko mu busesenguzi ntabwo nigeze mbabwira ko ari ubutasi nicariye. So ntabwo rero mpakanya abari kuvuga yuko rwose Nkunda bamuriye, byashoboka, ariko uyu muvandimwe nawe arakubwira ati ngewe abantu bambutse umupaka bagiye Kampala muri ubu buryo. Reka ngiye muzane duhe abyivugire mu magambo ye. Karasanyi ka Myasiro, ngira ngo hari n'amakuru menshi ari buze kuduheramo, arebana na Corneille Nangaa. Ni ukuvuga ngo baramushaka ari muzima, aravuga ati nanjye iryo faranga ndamuhiga bukwari, iryo faranga FARDC yashyizeho nanjye ndarishaka. Mbese afite amakuru menshi agiye kudusangiza. Umwami w'Igisaka rero we n'abantu bawe nguko ari nakubwiye maze gushimuta 10 nda muntu urabimenya, ndawe ndabibwira, niwe mbibwiye iyo audio uyibike uraza kuyitangaza ari uko hari uwo umaze kumva mu bitangaje. Ubu ngubu icyo ndi kugwana na cyo no muri Goma, ndi kugira ngo nanjye ngurire izo miliyoni 5 z'amadolari zijya zo gushimuta Nangaa. Mbega nimwumva ngo yabura ibirengero, menye ngo icyo ndakibateguje. Niyo mpamvu bakunze ba mwami w'Igisaka, ibintu byose mbikoraga mbenga mandabwira mwami w'Igisaka nabibike, niyo ategereze mumenye ngo amakuru ubwo mbahaga ntabwo umuntu uba uhiririye. Yego. Rero murebe barabitangaje, ariko ntabibwiye mwami w'Igisaka. Noneho rero ubona guhitishaho amakuru ko nakoherereje, noneho kubera ko umaze nanjye ubwanje maze kubona ibimenyetso, nategereje ngo mwumve ko barabitangaza batagira ngo ni igihuha. None mwumve rero bakunze ba mwami w'Igisaka, ibintu nimwumve uko bigenze. Ubwo nimwumva na Nangaa yabuze, nyine mumenye ngo wabikoze nani wawe ngo miliyoni 5 z'amadolari ndabanzibonye, yemwe ndakindi gukora iyi nanjye ndabishaka. Rero ko umwe muri bari abayobozi uyu mutwe rwo kuri ku isoko, kandi ago mafaranga turagashaka, mu ba mbere bagashaka ukajya ndimo. Rero urabona ukunde ngotanya abagome. Reba ubwo iyo video ngoherereje aho ni imibare w'abasore bose nabajanye mu gisirikare, kandi nuko bajana ku nguvu ndagarwa mu kubushaka ngaho ni iminofi. Rero sasa no mu Rwanda ibintu biriyo mu ndara z'amajaruguru Ruhengeri na Gisenyi, bakagamba ngo abana ngo bagiye muri FDLR, ngo bagiye muri Wazalendo batubwiye ko tutihaga, twe turiyagije ingufu zose turazifite. Ntabwo dufataga abantu bamaze icyumweru bari kwiga kurasa ngo tubajanye ku rugamba. Twenda abanyarwanda dukeneye umunyarwanda kuza kurwana mu Kongo shaka iki. Ubwo mu buryo bwo guheza ngeti ngo bavuge ngo abana babo ngo bagiye muri FDLR, bagiye muri Wazalendo. Ejo bazakora ikindi ngo tangize koraga ikindi zifite ikindi zigamije.
ejo bazakora scenario bakine teatre comedy ngo dore abantu bari baragiye muri FDLR n'abari baragiye muri Wazarene ngo twabafashe. Ico kintu mukimenye bakunze bamwami igisaka iki kintu nimubona kibaye muzamenye ko nje karasanye kamwasire ico ngico nakibasinaye ubutasi bwanje ndagubugarukiraga hano hafi narababwiti Uganda ifashaga ingotanyi niyo turwanaga n'u Rwanda n'ingotanyi na Kenya ibyo bihugu byose mbega amakuru ko mfite no mu ngamba ziri muri Uganda ndambunzi y'umusore kirimo zose bazimariye ku rugamba bazihereza imitwaro 50 z'amashini 50 ibyo bintu ntabwo mwari mubizi niyo mpamvu doraga tukugwana tukica ariko ndibashira tugafata ndibashira rero niyo mpamvu yabiteye umva kajugujugu mbere urukumva muri kino gitondo tugomba kubahiga impaka iyo bazaje hose tuzabasangayo kubera kuko iyi ndambara ntabwo yoroshe izamara igihe ariko inzinzi nanyu yacu rero bakunze ba mwami w'igisaka ngaga amakuru ukuntu gameze niyo bamwabyeyi Dorangunda nawe bamugiriye ku rugamba bamujanye yanyuze ku mupaka wa Gatuna aja Kampala ariko mwe nandi bandi ba ofisi y'Abanyarwanda aho babaje aho bamaze kwambuka umupaka wa Gatuna ntabwo ibikurikiye ngeze mu Kampala ndamuzarenga ubuhari ariko muri Kampala ho barahari ibyo nabyo ndakumura kubikurikirana ariko Dorangunda bamujanye ku rugamba ibi ngibi bisobanura ko n'amakenga atakibaho kubera ko mwibuke ko bari batangaje ko ngo asimbuwe na General Rabodwe Ngaruye Bodwe by'agateganyo none yasimbuwe ajahe none kuki bagiye gushiraho Nduza Dorangunda ibyo ngibyo ndago mukwira mu mboni zanyu bakunze bamwami w'igisaka nje mbaherezaga amakuru gukuri yimbamo gatafefetse mbanyihagarariyeho rero mutekereze muraja kumva mu kanya muti Dorangunda yageze ku rugamba indambara yo kurwana yaba yubiye haba muri Sud Kivu haba muri Nord Kivu yaba canze bega ari gukina umukino wa nyuma haraganje ndi babandi baragambaga ngo indambara uyirebeye mu maso umwaka turi mu ndambara yanyu bakunze bamwami w'igisaka rero amakuru muri gihugu gitondo ngago ko ku itariki ya 13 z'ukwa kane mukomeze mu bihanga amaso kw'inzinzi n'Abazarene. Urakoze cyane Karasanyi ka Myasiro nanjye ndabashimiye inshuti bakunze ba Musa TV reka nze kugarukana none mu yandi masaha wowe gusa reba niba warakoze subscribe ugakora ku nzogera ku buryo icyo gihe n'ingaruka nabwo